Bakunzi ba televiziyo Isanganiro ndabaramukije ndabaha ikaze muri uno mwanya tugira tubashikirize ano makuru nayo tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Amabarabara yononekaye ataranashikirizwa ategerezwa gusubirwamwo n'abayubatse ivyashikirijwe kuri uyu wa gatatu n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kiganiro kubamenyesha makuru n'abanyagihugu aho yananeguye uko bamwe mu bakurikira inyubako za leta harimwo amabarabara bakora. Mu gisata c'ubudandaji naho kuronka ibinyobwa vya Brarudi si coroshe muri zone ya Kanyosha, bamwe mu banyagihugu bakidoga kwiyo ivyo binyobwa bibonetse babigura amahera atategekanijwe. Amakuru sayo gusa mu mwanya nidonido. Ndasikuwa ikaze muri ano makuru. Abarundi bahamagarirwa kuvavanura n'agatima ko kwiyorobeka no kwatura kuri bagenzi babo amajambo mabi. Vyashikirijwe kuri uno wa gatanu n'umukuru w'igihugu mu gihe hasozegwa igikorane c'amashimwe kiriko kibera ku kibuga ca ETS Kamenge. Evariste Ndayishimiye yanasavye abarundi kwitwararika na ntaryo kugendera amabwirizwa y'Imana mu vyo barangura. Inkuru tubaza Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Uwo n'umunezero n'akanyamuneza vyarangwa ku kibuga c'umupira w'amaguru co kuri ETS Kamenge kiri mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura muri komine Ntahangwa, aho hasozegwa kuri no wa gatanu igikorane cari kimaze imisi 5 co gushima Imana catunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yasavye abari baje muri ico gisabisho kwamana ntaryo bahezagira igihugu c'u Burundi no kutatura amajambo y'imivumo mu kanwa kabo. Mu kanwa kacu nihavemwo imihezagiro gusa. Duhezagira igihugu cacu, duhezagira abarundi, duhezagira indongozi. Akanwa kacu ntigasubire kuvamwo umuvumo, nikavemwo imihezagiro gusa. Duhindura ingendo, bijya twahora tuza twidodombera banaka, tubanda mw'isoko. Ubu dufatiye ingendo rero yo guhezagira no guhanurana. Prezida Evariste Ndayishimiye ahamagarira abantu guhindura ingendo ntibame bidodombera bagenzi babo ahubwo bamane na ntaryo agatima kuguhanurana. Ubwiyorobetsi burica. Umuntu mutwenge namenye ko umutwenge kuko binezererewe ntube babera kumenyo. Duhebe izo ngeso so kuvuga uri mwiza turagukunda naho ugacugera kuvuga uratse go kinyarire. Ivyo tubisezerere muri iki gihugu cacu. Mu nyigisho zashikirijwe n'umukuru w'igihugu afatiye mu ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo ca Yakobo, yasavye abarundi kugendera ijambo ry'Imana ibizotuma amasezerano ifitiye Uburundi yose ashika. Bane ba mama bavukanyi, aya majambo dukura muri iki gisomwa ca Yakobo ikigabane ca 3 kuva ku murongo w'icumi gushika ku 18 nimwayagendera bimwe Imana ishaka muri rya sezerano kugendera ingingo zayo tuzoba tubishikije Uburundi buzoca bwibera paradizo. Ico gikorane catunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu catunganijwe kwijambo ry'urufatiro dusanga mu gitabo c'imigani igice c'10 umurongo wa 22 havuga ngo umugisha w'uhoraho uratungisha kandi nta mubabaro ubamwo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yasozereye ico gikorane asengeye Uburundi n'abarundi hamwe n'ibihugu bibanyi, akaba yaboneyeho n'akaryo ko kwifuriza abarundi bose umwaka mushasha w'ibihumbi 2022. Umwaka mwiza kuri mwese. Amen. Bonane. Tugushimire Jean-Marie Vianney kuri iyo nkuru. Bamwe mu bakozi ba leta bakurikira uko inyubako za leta zubatse harimwo amabarabara ngo ntibavyifatamwo neza. Banegurwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu kiganiro yaremesheje ku munsi wa gatatu kubamenyesha makuru n'abanyagihugu. Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko amabarabara yononekaye ataranashikirizwa abwirizwa gusubirwamwo na banyene kuyubaka. Tumukurikire.
ibarabara rya Nyamitanga gato kava kuyibazwe ntibari babihevye byose iyo ntigira yo mu Cibitoke nije nigiriyeyo barabimbwira nca ndavyibonera iri shirahamwe ritegerezwa kuryubaka mbebwira n'iryo gusa hariho irindi ndiko ndishuza rya Bubanza Ndora ryaheze ritarakigwa hariho ubube gito bwari bwarabaye muri iki gihugu mwene bimwe kurya ivya gusa ibarabara rya Bubanza Ndora ryaheze ritaranakigwa naryo nyene ndiko ndariburana hajya rero iki kibazo mu Cibitoke igihe mperukayo bora amatara yakimbwiye ati bariko barakora nivyo barisubiramwo mugabo kubera tutarabahinga ntituzomenya ko barikoze neza erega so kuvuga yuko hose bahakoze nabi rero ubuyobozi bujeje ivy'amabarabara narababwiye ntimutegerezwa uko bagira kose umuzoja kuripima kuko bigaca risubira guhera ubwo nyene emwe tuzoyibazanya neza cyane namwe nimuze murabinderetsi tugira turondere ingene tworonka ivyuma bipima ibarabara ingene ryubatswe kubera twasanze abafundi turungika ntaco batumariye bacabaha igiturire ngo babahuma amaso ntibabibone mwarabonye umuntu yubatse inzu igasambuka atarumero haciye amwe hariya imusigate ibi vyose ni ibintu vyerekana ubube gito bwari buri mu ndongozi muga mwese mworereka mukamfasha ndazi yuko ko tuvuga rumwe erega iciza je mwebwe tuvuga rumwe mwese abene gihugu tuvuga rumwe abazokwa ko tuvuga rumwe rero tuzoza turabazanya buke buke. Amakuru twabateguriye arabandanya haribonekeza imirongo y'abantu mu bibanza bitandukanye bitangirwamwo ikarata za mituweli zikozwe ku buhinga bwa none nko kuri zone Rohero Nyakabiga n'ahakorera mituweli. Bamwe mu banywanyi baganiriye na television Isanganiro basaba ko hogwizwa ibibanza basabirwamwo izo karata kugira ibikorwa binyaruke. Inkuru tubaza Jean-Marie Mayonga. Aho twaciye nko ku cicaro cishiramwe mituweli abanywanyi baje kurondera izo karata babwiwe ko bazogaruka hanyuma kuko uno munsi hariko hakigwa abanyeshure bo mu ishure NS gusa baboneka nabo nyene ku bwinshi muri zone ya Rohero aho baronderera izo karata abantu bari batonze ibikorwa vyariko birabandanya ukuri kwamye nayo muri zone ya Nyakabiga abantu ntibari benshi imvo ngo nuko mu basanzwe baba muri iyo zone ya Nyakabiga abanywanyi ba mituweli benshi karata bo bazirondeye hakiri kare. Abanywanyi ba mituweli bo mu mazone ya Rohero na Nyakabiga baganiriye na radio Isanganiro bagasaba ko hogwizwa ibindi bibanza babakiriramo ngo kuko yaba uwifotora canke utoza amafaranga kimwe n'umwanditsi bakorera mu kibanza kimwe bituma abantu baguma batonze umwanya ukabajana. Turatonze ku murongo kandi twasanze hari abantu bariko babikora neza ko dushika niko batwaki mbona umengo wogwiza amabiro menshi bakadecentraliza kugira ngo abantu benshi bashobore kubigira mu mwanya muto kubera abantu baza bihuta usanga bataye ubuzi bariko barakora bakangereza n'ikiringo hariho abantu benshi baguma baza kugira ngo abantu bose bashobore kuronka mituweli bivurizako. Ivyo biruko mu gihe mu buyobozi bw'ishirahamwe mituweli bari bamenyesheje yuko ikiringo ca nyuma co guheza ico gikorwa ari kwigenekerezo rya 31 kigarama uno mwaka turimwo. Mu buyobozi bw'ishirahamwe mituweli bakaba bamenyesheje abanywanyi bayo bo mu gisagara ca Bujumbura kwiyandikwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none byongerejwe ikiringo c'ukwezi. Mu itangazo ryo kuri uyu wa gatanu ishirahamwe mituweli rimenyesha inzego zegamiye leta zifise abanywanyi batararonka amakarata ko zisabwe gushika ku biro bikuru gusaba isango. Tuve mu gisata c'ubuvuzi tuje mu gisata c'ubudandaji nkuko nari nayo babwiye mu ntango zano makuru. Bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Kanyosha ni muri commune Muha bavuga ko inyobwa vya Brarudi batabigura amahera ategekanijwe. Aho ni mu gihe musitanteri wa commune Muha yari yanditse asaba ko atawoduza ibiciro muri no minsi yo guheza umwaka. Abagurisha izo nzoga mu mazu y'ubudandaji bamenyesha ko ivyo binyobwa bigoye kuronka ari naco gituma bizimba bagasaba ihinguriro Brarudi gukora ibishoboka vyose kugira ngo ivyo binyobwa biboneke ku rugero rushimishije. Inkuru twatorokanijwe na Sheila Irambona.
Aho twaciye muri zone Kanyosha commune Muha abanyagihugu batubwiye ko kuva musitanteri w'iyo commune atanze itegeko ko abagurisha ibinyobwa vya Brarudi batorenza ibiciro ko ivyo binyobwa babigura amahera yisumbirije gato ayo musitanteri yashinze. Umwe muri abo akavuga ko mugabo bitahura kuko ababidandaza baba bakoresheje inguvu nyinshi kugira baronke ivyo binyobwa. Sinavuga ko kwikika mukiza kuko nabo niyo zabagoye kuronka urumva ayitumye nk'umutaxivero mu Kinindo canke nko kumusaga ashobora kurenza kiryoje na kugira nabashobore kunguka. Igihe twahishikira bamwe mu bafise amabutiki bari bashitse aho barangurira abagurisha inzoga ku cupa bakaba bidoze ko bisigaye bigoye kuronka ivyo binyobwa ko atari bibaye muri no misi mikuru arico gituma baduza ibiciro kugira baronke akunguko. Umwe muri bo agasaba ko ihinguriro Brarudi ryogira ico rikoze kugira ivyo binyobwa biboneke akamo katewe kandi n'abanyagihugu bo muri ako gace. Iyo ndayironse ndayigura wakabare ndayigura ku icupa nayiguze 5 ndayigurisha ikindi kinasaba yuko Brasserie yogwiza inzoga kugira n'abo madepo baronke kugira n'umunyagihugu muto n'abanyana zararonke. Cico no saba Brarudi canke na leta sinzi ko ari uguhomba naho boshe bakavuga ati reka dushe nk'abanyamitahe kugira bagure societe kuko ntivyumvikana nk'ishiramwe rimaze imyaka ingana kuri aho bishobora kunanirwa guha ibinyobwa abanyagihugu bo ngaha mu Burundi. Nimba naho zo bazija hanze naho nebanza bakizozija hanze zibanze zikore ngaha mu gihugu umunyagihugu banza ronke. Kimwe mu bindi vyasabwe na musitanteri wa commune Muha nuko abadandaza b'inyama batokwikika mukiza ngo baduze ibiciro. Aho twaciye nko mu isoko ryo mu Kanyosha tukaba twasanze ikiro c'umusoso w'inyama kigurwa amafaranga 13,000 mu gihe musitanteri yari yasavye ko kitorenza amahera 12,000. Ni hano amakuru twabateguriye aciye harangirira. Mwakoze kuyakurikira ndashimiye bagenzanje bamfashije kuyegeranya n'abari mu hinga bw'ivyuma boneyo n'akaryo ko kubifuriza umwaka mushasha mwiza kuri mwese naho ubutaha.